twahuriye hano ngo dukengurukire Imana ya Ibrahimu, ya Isahaki, Yakobo, Imana twebwe abarundi turashobora kongera ko n'Imana ya Ntare Rushatsi Cambara Ntama, kuko nawe ni sokuru wacu. Imana y'u Burundi n'abarundi yo kuwa 16 Munyonyo 2003 yasubije hamwe abana b'u Burundi aho haba amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na CNDD-FDD nkuko namaze kubivuga. Amasezerano yatumye n'abandi bana b'u Burundi bari basigaye inyuma bahambye abandi ngo bubakire hamwe igihugu kanatsinda ubugirigiri bugira babiri. Twahuriye kandi ngo twibuke, twunamire, dusabira abarundi batari bake basize ubuzima muri urwo rugamba bwo kurwanira amahoro na demokarasi. Turabasabira kugira ngo Imana y'umucamanza yuzuye ikigongwe ibatwakirire mu bwami bwayo. Tubasabira twigana abanyisirayeli basabiye abasirikare ingabo zarwanira iteka ry'igihugu, zagwanira itegeko ry'Imana kandi zagwanira n'amasezerano y'abasekuru kugira ngo ibyo byose bishobore kubahirizwa. Twabyumvise natwe n'icyo twaje kugira ngo dusabira abacu baguye ku rugamba, kugira ngo Umukama abatwakirire. Umuntu aguma ari umuntu, nta numwe, ni bake bapfa atagicumuro na kimwe bafise. Nicyo gituma tubahereza inkuka kugira ngo Umukama abatyorore. Ibyo tukabigira twemera ko Yesu Kristo nye n'ubuzima ashobora kuza akavuga ati Lazaro sohoka, agahamagara umugwanyi umwe mu bapfiriye ku rugamba ati sohoka, agaheza agashika mu ijuru nawe. Mbega abo twaje gusabira, abo tuzi nabo tutazi baguye ku rugamba, bazize iki? Nta kindi bazize atari akarenganyo, ugukumirwa, amacakubiri y'ubwoko, y'intara n'ibindi byinshi bya mpinga yanje ka mwana wa mama. Bari bifuza ko umwana w'u Burundi yitwa umurundi, yitwa umurundikazi, ntabacitwa umuhutu, ntabacitwa umututsi, ntabacitwa umutwa, ntabacitwa umuganwa, ntabacitwa umunyagi bubanza cyangwa umunyecibitoke cyangwa umunyabururi n'ibindi. Ko umwana w'u Burundi yogira iteka n'itekane, akagira amahirwe amwe angana na mwene wabo, ko yotunga agatunganirwa, akakirwa hageze hose kuko aba hasanze abavukanye, ko yorya utwiwe akaduha ko n'abandi. Apana bimwe bivuga ngo n'urya utwiwe akajya n'utw'abandi. Oya, ko yorya utwiwe mbere akaduha ko n'abandi, ko yoterera icifuzo ciwe cubaka igihugu atankomakomye. Baritanze bemera gupfa kugira ngo abasigaye babeho neza, abasigaye bubake Uburundi bafatanye mu nda. Ngiryo iragi badusigiye, ngiryo iragi tubwiriza gukurikiza mu gihe twaba twaje kubibuka. Mu kubibuka tubwirizwa kwibaza, mbega ivyatumye barara amajoro bagasesa n'amaraso yabo vyoba vyararanduranywe n'imizi mu gihugu cacu Burundi? Abenshi muri twebwe twarasangiye urugamba. Tugerageze rero ko dushoboye, umwe wese n'ikibanza arimwo mu gihugu no mu mugambwe uri ku butegetsi, reka n'iyindi migambwe, ivyatumye amaraso aseseka biranduranwa n'imizi mu gihugu cacu Burundi. Mu minsi iheze niho nategera igituma umuntu ashobora gushikaho yita akaja kugwana, kuko nababwiye akarenganyo kagaragara karatuma umuntu aba revolte muri we, ukumva umengo yoja gukora ikibi, kandi rimwe akagira kuko hari n'icyo twita legitime défense. Na Yesu akabivuga ati umuntu aje gutera ntumure kuko uragerageza kugira uko ushoboye. Ivyo umwe wese amaze kurenganywa cyangwa amaze gushikirwa na bino bibi byatumye abacu baja ku rugamba arashobora kubitegera. Bavuga bati ngwinda woyibaza wayirayeko. Twibuke rero ko ico tudashaka ko abandi batugirira ntitukigirira abandi. Ico batugiriye kikatubabaza nitwihore, nitukigirira abandi. Nivyo na Nelson Mandela yaduhaye akakarorero, kuko igihe abaye president ariko arabaza protocole ingene izo bimaze baje kumwimika, yabaje ati mbega uwo nsubiriye ko ntamubona muri protocole hafi yanje, ngoya ujya mugesera ngo ari hari inyuma. Acavuga ati oya, tegereza kumubona impande yanje.
yarabaye umukuru w'igihugu, abwiriza kugira iteka, naho byamugoye hagira amagara make, abwiriza kugira iteka. Naho yankoreye ikibi, jewe sinshobora kumukorera ikibi, kanatsinda ihorihori uhonye umuryango. Twubake igihugu cacu, aho uwutwara igihugu akukurutse agumana iteka, aho uwutwara umugambwe uri ku butegetsi mu ntara canke ku gihugu akukurutse agumana iteka. Imana twayishize imbere, n'ivyo nishika imbere mu mutima wacu, ishika imbere mu gushaka kwacu, mu mwidegemvyo wacu, maze turangwe n'ibikorwa n'amajambo bininahaza Imana, ibikorwa n'amajambo biteza imbere igihugu, ibikorwa n'amajambo biteza imbere abarundi. Turafise icivugo turiko turagenderako mu kwibuka ngo bagumye abanga ubuhenzwe n'agahengwa acana inkinzo. Twubake rero igihugu cacu tugabe rero, ntihagire umurundi asubira kurenganya uwundi. Tugabe, ntihagire umurundi yasubira kwiba uwundi murundi, ntihagire umurundi asubira kubeshera uwundi, ntihagire umurundi asubira gusharika uwundi. Ego cane, impera y'iciza iri mu kugikora, impera y'ikibi nayo nyene iri mu kugikora. Naho bokweza muri sentare, agatima ko kaguma kakwagiriza. Umwasi w'Uburundi n'amacakubiri n'akarenganyo n'ubukene n'ubunebwe. Twese hamwe rero dufatanya amaboko mu budasa bwacu, mu ngabire zitandukanye Imana yaduhaye, twubaka igihugu cacu c'Uburundi, kugira ngo noneho nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi abishaka, 2040 pays émergent, en 2060 le pays développé.